Yewe gufumbiza ifumbire fomi nuko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika. Bunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Isi ndimwa yacu yaratitutse ku buryo usanga itacimbuka nka kera udakoresheje ifumbire. Imyaka 6 yarayirumanye abarimyi mu Burundi bakoresha ifumbire ya fomi ikorwa mu kuvanga ifumbire y'ikirundi n'iy'ikizungu. Iyo fumbire ya fomi ikaba imaze kwerekana ko ari nziza mu gutuma umwimbu wiyongera, isi yatitutse nayo ikagarukana kanovera igakingira ibinyabuzima bifasha ibitegwa. Mutino n'ifumbire ya fomi ni igiki gituma ibidasanzwe? Ivyunyunyu bigize nibihe kandi bifise akamara kahe ku mwimbu, ku magara y'abantu na yasi ndimwe yatituwe n'umururazi wiraya hatari hake. Ifumbire ya karorero. Igitego cy'ico cyose ari umuceri, ari ibigori, ari ibiraya, ari ibindi, ubihaye ivyunyunyu bikwiye biva mu mangere mvaruganda, biva mu masi ishoboye kuronka yakwiye ntibitandukanye. Iyi fumbire rero igize imisi ikoreshwa ngaha akantu yongeyeko nuko izana ivyo vyunyunyu bitatu twari tumenyereye, ikongera ko calcium na magnesium. Nshishijemo gato calcium na magnesium ni nkishwagara riza gukuramwo wa mururazi wakwiragiye isi, bikongeramwo na soufre. Ndabaza iyi fumbire nshasha iri kurakoreshwa ivyunyunyu birimwo ivyo tuzi byanditse kuri rya mifuko igurishwa ni 5 urumva hariho bibiri vyongeye ku byo twara dukoresha ni azote, phosphore, potassium, NPK tuvuge, hama calcium na magnesium. Nivyo tuzi, nivyo vyanditswe. Mugabo narabajije nti ndaba murabi birimwo bijane mu vyige mu laboratoire amwe marabatura iwacu nashobora kubitora ko biragoye uteza kugira ivyuma bikomeye. Barabirungika basanga harimwo zinc iba yakangaye 6, basanga harimwo cuivre iba yakangaye 7, basanga harimwo molybdene iba yakangaye 8, basanga hariho soufre iba yakangaye 9. Ivyunyunyu 9 biza muri ifumbiro nshasha ugeranje namwe bitatu vya mbere. Kandi umenye ivyo bitatu naho bizana utazanye ivyo bindi vyongereza ntiwimbura. Urumva hari intambwe nini iteye. Kirazwi neza yuko amafumbire nka DAP na URE atera umurazi w'isi. Nivyo ico kirazwi. Umurazi w'isi uzananye niyo fumbire. Ni naco gituma mu gukora iyo fumbire fomi bashizemo calcium kugira ngo bagabanye umurazi uzananye nizo fumbire. Terezwa gushiramo DAP ukayijanisha n'ishwagara, URE ukayijana n'ishwagara kugira ngo uwo murazi bizananye basi ntujane mu isi merewe nabi. Ivyo nizo fomi ikora. Hari ivyo fomi iri kurakora je niko ndabibona kandi uko ndabivuga ka bushakashatsi kandi nibaza ko n'abashakashatsi bandi babibona nkuko ndabibona. Izine fomi irafasha Barundi n'igihugu mu gushikiriza ifumbire abene gihugu. Umwimbu tubona twavuga yuko ari n'ikintu twokwishimira twese na cyane cyane abantu bose bagizemo uruhara harimo nabazanye ifumbire fomi. Ifumbire ya karorero. Uruganda ruhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu fomi rumaze imyaka 6 ruhingura ifumbire abarimyi bakoresha mu gufumbira imirima ku bitegwa bitandukanye. Hari fomi imbura ikoreshwa ku bitegwa vyose, fomi bagara ikoreshwa ku vyamira mu kuzimu, totahaza nayo ni binyantete. Fomi imbura na fomi totahaza zikaba zikoreshwa mu kubagara bivanye n'ibitegwa. Umwigisha muri kaminuza akaba n'umushakashatsi mu byo gufumbira isi Kaboneka Salvatore avuga ko ukuntu ifumbire ya fomi hinguwe bituma yasi yatitutse ironka ivyunyunyu bifasha isi ikagarukana kanovera, guti ibitegwa bikaronka navyo ivyunyunyu bifasha igitegwa gukura neza no gutanga umwimbu mwiza. Isi ndimwa ifise abavyeyi babiri, hari urubuye hakaba n'ifumbire n'imborera. Uvyitegereje bagomba iremye nk'umuntu. Urubuyebuye n'amaguru y'isi ndimwa.
umutwe ariyo mborera ariyo mase n'uwo mutwe nk'umutwe w'umuntu. Hagati rero y'ayo maguru n'uwo mutwe nk'uko umubiri w'umuntu ugizwe hariho umubiri. Kizigenza w'isi ndimwa n'umutwe wayo nukuvuga yamborera yamase. Mu Gifaransa bayita horizon organique. Ya maguru bazita horizon mineral biva mu mabuye. Mugo biranywanishwa na wa mubiri uri hagati. Kandi birahanahana ivyo bihanahana nk'uko amaraso atembera ava mu maguru aja mu mutwe akongera akava mu mutwe aja ku maguru. Birahanahana rero. Isi kugira ngo ibisi ndimwa nziza itegerezwa kuba ifise ivyunyunyu 16. Niko abashakashatsi bo kwisi byose bashitseko 16. Muri ivyo 16 hariho bitatu harimo carbone iva mu muyaga mu mpwemu, ico nta kibazo. Hariho hydrogen na oxygen iva mu mazi, nico nta kibazo. Cyane cyane twibande ku vyunyunyu 13 igiterwa gikeneye kugira ngo gikure neza cimbuke neza. Nico nyunyu bita azote, nico nyunyu bita phosphore, nico nyunyu bita potassium, nico nyunyu bita calcium, magnesium, soufre, fer, manganese, molybdène, zinc, cuivre, bore na chlore. Ni 13. Ivyo rero bidakwiye ntugire ngo ubufise ibintu bikwiye kugira ngo wimbuke. Bimwe rero vyunyunyu bimwe biva mu mborera mu mase, ibindi bikava mu rubuye. Nico gituma bavuga yuko isi nziza ari organomineral. Tiza kuba ifise uruhande rw'amase rw'imborera n'urundi ruhande rw'ivyunyu biva mu rubuye buye. Niyo si ni kwiremye, ni kwitezwa kuba n'umurimyi wese atezwa kugira yuko iyo si gumi imeze nk'uko Imana yayiremye. Hariho ibicapwa carte cartographie yerekana ko amasi y'u Burundi yagese yaraheze yarakamvutsemwo vyose ivyunyunyu vyoshobona. Aho gihambaye nuko haroyemwo ivyunyunyu bidakenewe n'igiterwa kandi vyonona. Kubazi bijya vy'umururazi w'isi ni aluminium. Aluminium ni yarigariye mu masi wacu yose. Nukuvuga yuko tureze aya masi yo mu biyaya imboguse bagomba mu komoso ho yongoranira hari amasi yose 75% yayo masi yarakamvutsemo ivyunyunyu vyose. Nta gitangaza rero yuko muri ibi bihe twimbura nabi kuko ivyunyunyu vyaragiye bitwawe nayo mazi nyengetera akagenda bitwawe niyo nkukura yamizako namasa meze nabi cyane. Mu kuvura isi yatitutse ni ngombwa kwisubira uko yaremwe. Mu kuyironsa ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu engrais organominerale, ifumbire fomi rero niko ikozwe kandi ni navyo bituma ibi idasanzwe ugereranije nimwe yakoreshwa kera ariyo bita engrais chimique. Ifumbire ya fomi kubera ayo mase y'inka bashiramwo n'ivyunyunyu bica vyiyongera. Isi nziza ni organominerale. Kivuga yuko ifumbire nyakuri nziza itegerezwa kuzana iyo ifumbire y'imborera amase n'ivyunyunyu bifatanye. Mu bisanzwe hari ivyunyunyu biva mu mase n'ibiva mu rubuye. Igiterwa icyo cyose ari umuceri ari ibigori ari ibiraya ari ibindi ubihaye ivyunyunyu bikwiye biva mu mangre mvaruganda biva mu mase ishoboye kuronka yakwiye ntibitandukanye. Iyi fumbire rero igize imisi ikoreshwa ngaha akantu yongeyeko nuko izana ivyo vyunyunyu bitatu twari tumenyereye ikongera ko calcium na magnesium nshishijemo gato calcium na magnesium ningishwagara riza gukuramwo wa mururazi wakwiragiye isi bikongeramwo na soufre. Ndabaza iyi fumbire nshasha iri kurakoreshwa ivyunyunyu birimwo ivyo tuzi byanditse kuri rya mifuko igurishwa ni 5 urumva hariho bibiri vyongeye kuvyo twara dukoresha ni azote, phosphore, potassium, NPK tuvuge hama calcium na magnesium nivyo tuzi nivyo vyanditswe. Mugabo narabajije ndaba murabi birimwo bijane mu vyiga mu laboratoire amwe marabatura iwacu nashobora kubitora ko biragoye uteza kugira ivyuma bikomeye barabirungika basanga harimwo zinc iba yakangaye 6, basanga harimwo cuivre iba yakangaye 7, basanga harimwo molybdène iba yakangaye 8, basanga hariho soufre iba yakangaye 9.
ivyunyunyu 9 biza muri ifumbiro nshasha ugeranije namwe bitatu vya mbere muri iki gihe cacu. Ubuhinga bwiza bwiyumviwe neza bushingiye kugenda isi meze nukuvanga amase nukuvanga ivyunyunyu mvaruganda niyo bita fertilisation organominerale. Iyo fumbire mwumva abantu bikugura kubera kanovera kayo kugira iboneke harakozwe ubushakashatsi abahinga ba FOMI bafatikanije nabo muri Izabu kaminuza y'u Burundi haremejwe ivyunyunyu bigize ifumbire ya FOMI ari navyo mubona ku mifuko ya Imbura Totahaza canke Bagara. Nagomba ndamenyeshe yuko dukora ubushakashatsi turi benshi ugiwe imbere n'ikigo kijeje ubushakashatsi mu by'uburimi n'ubworozi munzi arico yitwa Izabu. Hanyuma hariho n'amakaminuza atandukanye duhereye kuri kaminuza y'u Burundi n'andi makaminuza yandi yabigenga yo mu gihugu hagati hariyo n'andi makaminuza yo hanze. Ifumbire ya FOMI mu ivyunyunyu byinshi, ivyunyunyu cita azote, ico twita phosphore, ico twita potassium. Ahambavu y'ivyo hariyo ibindi vyunyunyu, ivyunyunyu twita secondaire, harimo calcium, harimo magnesium, harimo mbe na soufre. Ifumbire ya karorero Ama origo elema muzo tumaze kubona zirimwo zishika zine, harimwo zinc, harimwo bore, harimwo cuivre, hakabamo na molybdène. Kwera dusanzwe dukoresha amase y'ikirundi, burya amase y'ikirundi hari gihe usangamo ibyunyunyu nk'ibyo bita amarigo elema. Nico cyanatumye tuvuga tuti reka turabe urugero rwa rurimo mu kujya tubirabe rero twabirungitse mu laboratoire zo hanze cyane laboratoire mu Birigi niyo yadupimiye dusanga birimo kandi biri ku rugero rwiza cyane. Iyo fumbire rero ya FOMI iryo suzumwa ryakozwe n'ikigo gisuzuma ubuziranenge mu gihugu c'Ububirigi ryarerekanye urugero rw'ivyunyunyu bita Rezorigo elema bisanzwe biri mu ifumbire ya FOMI kuva mu 2019. Akabirya kandi nuko ifumbire nk'iyo yakozwe n'abarundi. Ako nakabirya kadasanzwe kandi niteka ku gihugu cacu c'u Burundi. Uwatanguje FOMI akaba vy'ukuri yarerekanye neza ko yatahuye hakiri kare umugambi w'igihugu ujanye no guteza imbere uburimyi. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi hari mu rugendo yagize mu ntara ya Rutana mu 2021. Ntigacika Adrian yashoboye kumva imbere y'abandi benshi ko muri politike y'uburimyi n'ubworozi ikihutirwa ca mbere n'umwavu, kuko urimye ata mwavu ku masi y'ubu yatitutse naco umuntu akuramwo. Turabimushimira cyane. Ejo bundi nari nagiye kumuramutsa kugira ngo ndabe ubuhinga akoresha mu ihinguriro ryiwe, byuma bikomakomeye binini harimo n'inkono nyinshi. Ariko icyo yatubwiye ati ibyo byuma nabikomanzi buraya kuko nabona ko mu Burundi atabihari. Ati mugabo bimaze gushika abarundi ubwabo no babiteranije amamashini ahari. Rero ngira ngo abo twari kumwe barona barabonye yuko ari amamashini menshi. Hariho n'amamashini agenda akubitira mu yandi, ahomora biriya, afatanura biriya, kuko akora imyavu kugira ngo ntagire akantu n'agatoyi gasese kace gatakana, kuko byose bibera mu mamashini ndani. Murumva rero yuko uyo yahabonye hakiri kare. Zini nguvu zo gushigikira abantu nk'aba bagiye baboneka henshi. Igihugu cy'u Burundi nta misi myinshi zohera kidateye imbere. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba amenyesha ko abarundi nk'uyo yatanguje FOMI arabo gushimira no gushigikirwa na leta kuko bateza imbere igihugu. Kera isi itaratituka abarundi barameze imbuto zose batarinze gutabira, bishitse naho bagatabira bikora ku ntabire kama ikomoka ku bitungwa ndetse no ku vyatsi. Ico gihe mbere n'ivyimeza vyari vyinshi. Turashimishwa cyane n'agacumu k'ubumwe
katanzwe n'abarundi mu gisata c'uburimyi kugeza naho twihingurira intabire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu, gutyo tukagabanya ku rugero rushimishije ubumara bwonona isi ndimwa, umwimbu n'akanovera k'ibifungurwa bikiyongera, amagara y'abantu n'ibidukikije birakingirwa, n'abarimyi bararonka intabire ku gihe no ku giciro kitavuna, aborozi nabo none ubu basigaye baronka n'isoko bashoreramwo amase y'ibitungwa vyabo, kandi kare ayo mase yahora bapfa kubusa. Abarimyi rero bamaze gukoresha iyo fumbire barashima, bakavuga ko umwimbu wiyongereye kandi ko n'isi yagiye irasubirana, ubu ikaba yaragarukanye akanovera aho iyo fumbire ya FOMI ikoreshwa, aho n'abajejwe uburimyi mu ntara zitandukanye bakenguruka ivyiza vya FOMI. Kera nta vyatsi vyamera vyerekana yuko isi iryoshe. Hano baha nk'akarorero nk'iki cyatsi iki c'icanda ni icyatsi kimera ku isi maze kwinjira. Urumva bivuze yuko dukoreshe ya ntabire ya FOMI biraboneka yuko isi yagarukanya akanovera, kuko hariho haramera ivyatsi bitari bikiboneka mu ndimo. Hano baha nk'akarorero k'ikindi cyatsi kimera ahantu hasanzwe hingiye, icyatsi bita urutezateza. Iki nisanzwe iyo isi ibishe ntigishobora kumeraho, kandi iyo isi yatitutse naho nyene ntibikunda ko kimeraho. Ikindi cerekana yuko intabira y'akanovera nuko muravya ivu, sinzi ko mwoba muzi ico bita icukiro, murabona yuko rinovu murabona yuko uri kurarikora rimanyuka, bivuze yuko ryibwiriye. Ariko iyo ivu ritibwiriye murabizi, uca usanga utoye ivu kiguma kimeze nk'ikintu cy'ikibuyebuye. Umva rero bivuze yuko ino ntabire turashima yuko isubiza akanovera isi. Rya fumbire ikozwe n'ibice bibiri, hari igice navuga c'umwavu w'ikirundi bifatanije byose bivangavanganye, turabona yuko byagize akanovera, guko twarabonye yuko umwimbu wagiye uriyongera dukoresheje urya mwavu. Wagiye uriyongera, hano ikimenyamenya ko ufise akamaro, n'abawurondera twabonye ko biyongereye. Akamaro ko gukoresha ifumbire ya FOMI cyane cyane kwishwagara byarazanye impinduka ikomeye, kuko hari ivyatsi vyahamera ariko ubu bitakiramera, kuko hamubona hose hari poli, hari ivyatsi bita ishinge, ariko no munsi ishinge ryaraheze. No munsi hamera ubwatsi bw'icanda, ubukurasuka, imibebe. Ivyo bisa n'ivyerekana yuko ubukarihe bwaheze. Ifumbire ya karorero. Uruhara rwa FOMI muri iki bintu vyo kugwiza umwimbo ni ntangere kandi ruribonekeza, kuko biraboneka yuko iyo umwene gihugu ateragiye umurima wiwe atafumbire irimo, nukuri ntaca agenda kuraba. Harageraho mbere usanga ikigori, dufatiye akarorero ku kigori, usanga gihetse kitararenga ni metero, ani naho ugasanga cahinduye isura. Mugabo iyo ukoresheje umwavu wa FOMI ubwoko bwa imbura, kuko turamaze kubona yuko ufise akanovera n'ukuri, hanyuma rero ukawushiramwo ku rugero rushimishije nk'uko abafundi bavyigisha abarimyi, biraboneka yuko umwimbu ushobora kwiyongera. Ya fumbire ya FOMI ndabona neza yuko isi itera ihinduka, ahubwo ahantu hahora hari rijya vu ritukura ubu hatera hirabura hahinduka. Ndiko ndarabara imirima ibiri twakoze, umwimbu tuzokura aho twakoreje ijya angere ya kera n'umwimbu uya angere ya FOMI ntacyo bisana na gatoya. Ndabona neza yuko harikoze ijya angere ya FOMI tuzokora umwimbu ushimishije. Ifumbire ya FOMI iratuma isi itatituka, niyo mpamvu tuyikunda cyane. N'ubu twakoresha iriya ya kera kubera ko twashaka kugira ngo turabe itandukaniro, ariko nk'ubu dusuye kurima
sinibaza ko twosubira kuyikoresha twokoresha ifumbire ya fomi. Murabona nk'akarorero raba ibigori byakoreshejwe ifumbire ya fomi, raba ingene ibigori bimeze, raba urabona ibi byose ndabona ko ari ibigori biteye igomwe, urabibona kuri turakengurwa ko turabona yuko iyo fumbire ningira kamaro kuko tutayirose turabona ko twogira ikibazo gikomeye cyane mu bijanye n'umwimbo. Rero turakeza fomi kuko ku by'ukuri baragerageje ibyo bashobora gushobora, turakengurwa kuko turabona ko ari hakarusho na cyane cyane turavye uko umwimbo wagiye wiyongera, turabona yuko buri mwaka umwimbu ugenda uriyongera. Umwavu wa fomi urafasha cyane kuko isi irimo umwavu irafata amazi n'imvura iguye, iyo si irimo umwavu urasanga ishobora kwinanata yoyo nk'indwi yose, ariko ahantu hatari umwavu amazi yagumye acagenda anyika, ugaca usanga urafise mbere no gusanga imirima iri ahantu kwitongo rimwe, umurima umwe urimo umwavu uwundi utarimwo umwavu, ugasanga utarimo umwavu warumye. Uravye rero urimo umwavu ugasanga mengo wo waravomewe, ari kubera iki? Kubera ifumbire yatumye amazi y'imvura adashoka agenda gumanyika agenda mu kuzimu. Rero ifumbire ya fomi irafasha cyane kubijanye n'umwimbo. Turakenguruka kuko turabona ko ari hakarusho na cyane cyane turavye uko umwimbo wagiye wiyongera, turabona yuko buri mwaka umwimbu ugenda uriyongera. Rero kwiyongera ego n'ivyo abene gihugu barahimirijwe ubu bararima, ariko kandi turabona yuko n'uwo mwavu baronka nawe nyari ikintu kinini ya cyane catumye uyo mwimbu wiyongera. Hano twakoresheje DAP na Cassier na ire ya kera, imvura iraserutse. Haruguru naho imvura iriko rirabura bivanye no kubera yafumbere twakoresha irimwe amase y'ikirundi. Uwambaye ikirezi ngo ntamenya ko cera, naho biruko abarundi batari bake baramaze kwibonera ko ifumbire ya fomi ari kirumara mu kugwiza umwimbu. Eka n'abanyamahanga bakaba bamaze kuyihurumbira, bagasaba ko hubakwa amahinguriro ya fomi mu bihugu vyabo. Duhurumbira ivyacu, duhurumbira ifumbire fomi. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi naho ubutaha. Yewe gufumbiza ifumbire fomi, nuko ku mwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko, wamusesekara ugasesekara ku isoko, n'abisumamwo bagasumiraho bisumbika. Bungabunga mugaburire, bungabunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. N'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu, uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera, uciye amasinde ucuca ibigega.